none n'ano majambo sinzi wewe uri kuradukurikirana ko wamaze kwakira Yesu, mbega waramaze kumwizera? Tubonye ngo umwizera uwo ari we wese uko ari kose ntacyo bitwaye kuba atunze cyangwa adatunze cyangwa akenye adakenye, ariko uwo ari we wese yemeye guca bugufi akamwizera akamwakira ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, akemera kumanika amaboko beza ngo horeme, akemera ko atsinzwe, akemera kuva mu bugarariji bw'ibyaha Shetani yakwegeyemo abantu. Uyu muntu uwo ari we wese agize iyo ntambwe akamwakira, acaba umwana w'Imana. Nasomye andi magambo avuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Mbega wewe ariko urakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, muri kino gice cya mbere duhereye ko cyitwa urukundo rw'Imana ku bantu, mbega waramaze kwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Ubwo ni wowe ukiri umuja w'ibyaha Yesu yatanzwe ngo aze kutubera incungu, aducungure, aducunguza urupfu rwo ku musaraba, aseshe cyangwa se avuye amaraso yiwe, kuko yari amaraso y'utagira igicumuro, bikwiye ko ari atwoza ibyaha. Yaje kugira ngo bikunde dusubire duhabwe uburenganzira twari twaratswe cya gihe abantu bakorokera mu byaha, hanyuma igihano cyo gupfa rubi kikabashikako. Ariko mugabo Yesu yaje kugira ngo aducire inzira, aduhe yandi mahirwe ya kabiri, aduhe deuxième chance, kugira ngo bikunde umuntu yokwemera kumwizera, umuntu yokwemera kwihana ibyaha, umuntu yokwemera ngo Mana mbabarira, Mana ibyo maze n'iminsi ngenderamwo, izi ngeso ngenderamwo, ubu busuma n'ubwicanyi n'ubusambanyi n'ubushakanyi, ibi bintu by'amacakubiri byanganje, ibi bintu by'ishano by'uburozi by'ubupfumu n'ubupfumukazi by'ubukonikono by'amareba by'ubupfungakiwani, Mana mpisemo kubyihana, ndakwingiza ngo umbabarire, naracumuye, ni koko naracumuye, ariko ndatahuye yuko Yesu yaje kugira ngo asubize uburenganzira natwe n'ibyaha ngenderamwo. Ndatahuye yuko incungu Yesu Kristo yabambwe kugira ngo mbamburwe, yacumishwe icumu kugira ngo ncungurwe. Ndatahuye yuko hamwe no mwizera noca mbabarirwa, hanyuma ngahabwa ubugingo budashira, kuko havuga ngo umwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Ndatahuye yuko bigishoboka, erega sinari ko byoshoboka ko nanje ndi umunyabyaha ruhebwa, ndi umunyabyaha kuri runo rwego, ndi umunyabyaha kuri no stade. Sinari nzi yuko byoba bigishoboka, ariko ndamenya yuko naho byotukura tukutuku, amaraso Yesu yavuye ku musaraba aca byoza akabikuraho, ibyatukura tukutuku bigahinduka bikaba nk'intama y'umweru, bongera kwemerwa n'Imana. Ndabimenye, ndabitahuye, ndabyibukijwe biciye muri kino kiganiro cya Noheli, biciye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo. Ndamenye neza yuko ari urukundo rw'Imana rukiri kuri jewe, ndamenye ko ari urukundo rw'Imana rukiri hejuru kuri jewe, rukinkurikirana, rukindondera, rukingeneye. Ndatahuye Mana yuko utaramera, nubwo jeho nahindukiye nkagutera ibitugu. None rero ndakwinginze ngo umbabarire. Umuntu avuze gutyo, umuntu yemeye kwihana akababarirwa. Sinzi rero waramaze kwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Waramaze kumwizera? Mbega waramaze guharirwa ibyaha?
wumva ufise amahoro, wumva ufise ubugingo budashira muri wewe. Erega bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Erega kandi abamwakiriye urupfu nta bubasha ruba rukibafiseko, kubera rwa rupfu rwavugwa ku bacumuye kw'ingero y'icaha ari urupfu. Aba bamaze kumwakira bakamwizera, yaciye abaho ubugingo budashira. Ubwo bugingo budashira rero buri muri bo, barabugendana. Abamwakiriye baca baronka ubugingo budashira. Urupfu nta jambo ruba rukibafiseko. Kubera iki? Kubera hariho ikinetraliza urupfu, hariho izindi mbaraga z'ubugingo budashira bunesha urupfu. Urupfu bisigura ngo ni iherezo ry'ubuzima, ni iherezo ryo kubaho. Rero aba bantu bari bafise urupfu rugenda rubakurikiye, rugenda rubarondera, rugenda rubereka yuko Imana imeruka batazorusimba. Aba bantu rero burya kubera yuko baronse ubugingo budashira muri bo, bituma rya herezo ry'ubuzima rikugwaho, bakiberaho ubugingo budashira, kuko babugendana muri bo, buri muri bo abaha ubugingo budashira uyu mwana w'ikinege w'Imana. Abo bantu n'abahirwe rero, kubera yuko urupfu nta jambo rubafiseko. Bazoja mw'ijuru, bazobona Imana, bazobana n'Imana. Ubugingo budashira babugendana muri bo, bazobubamwo ibihe bidazoshira banezerewe. Ariko abataramwakira, abataramwizera, abataramwakira ngo babere umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, abo n'abahombe, kubera bobo baracari munsi y'uburongozi bw'ivyaha, baracari abaja b'ivyaha. Ibyaha biraca bafise ku bushobozi, ibyaha biraca bafise ku ijambo, ibyaha biraca bategeka, ibyaha biraca bagiza abaja. Kandi abantu bose ibyaha bikigiza abaja, aba bantu ingero y'ibi byaha bagenderamwo ni urupfu, kuko impera n'imperuka urupfu rubafise ku ijambo. Ariko Imana kwikiri ku ntebe y'imbabazi, hamwe uyu munsi wocu uvuga ati Imana nanje ndahunze ibyaha, ndahunze urupfu. Ugahunga urupfu uruhungiye muri Kristo Yesu, ugahunga urupfu uruhungira mu kwizera umwana w'intama w'Imana, ukizera uyu yapfuye akazuka ku bwacu, ucuronka ubugingo budashira muri wewe. Urupfu ruce rutsindwa, hamuca usubira muri ya migenderanire no muri ya masezerano Imana yari ifitiye abantu bayo ko bazobana mu migenderanire myiza, Imana ibatemberera, Imana ibagera neza. None rero ano majambo n'umuhombe rero uwo byumva akabifata ibisanzwe, ariko n'umuhirwe uvuga ati ndumva ndumutsindwa, ndumva bingoye, ndumva byarangoye, maze iminsi ndi imbohe y'ibyaha, maze iminsi ndi umuja w'ibyaha. None Imana baba rero, iyo umuntu Imana yifuza, Imana yiteguye kuguharira, Imana yiteguye kugwiza kw'imbabazi, Imana yiteguye kugusubiza mu migenderanire myiza. Hamwe wowe ukwemera ukihana, hamwe wowe ukwemera ugakizwa, hamwe wowe ukwemera ugaheba ibyaha, Imana yiteguye kugusubiza mu bana bayo. Imana yiteguye kuguha ubugingo budashira, Imana yiteguye kugukura ko umuvumo w'ibyaha, Imana yiteguye kugukura ko iyo ngero y'icaha ari rwo rupfu. Imana yiteguye kuguha ubugingo burimo umunezero, ubugingo budashira, uri umwana wayo yishimira. Imana yiteguye kubikora niwemera ukihana. None rero n'ano majambo agize kino kiganiro tubonye, tugiye kuzobandanya n'ibindi bigabane muri runo rukurikirana rwa bino biganiro twataziriye ngo Noweli nziza. None rero nino ntango, iyi niyo ntango ya bino biganiro bya Noweli, itubwiye ngo urukundo rw'Imana ku bantu bayo. Imana idufise ku rukundo rudasanzwe. Tuzobona n'ibindi bigabane bitandukanye, ariko bizoba bikomoka muri runo rukundo rw'Imana. Ngomba ngo wumve neza yuko ibyiza by'Imana byose bitubako itugirira, iduha, bikomoka mu rukundo rw'Imana.
nuko rero nta magwara ahogwa kandi kuvuga menshi siko kuyamara. Ntagize neza kudukurikirana muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Kino gice ca mbere ni hano kigarukiye, tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha, aho tuzorabira hamwe igice ca kabiri. Twabonye ko kizoba kivuga ngo ukuvuka kwa Yesu mu isezerano rya kera. Rero tuzoraba Yesu ingene yari yaravuzwe ko mu isezerano rya kera. Ndabatumiye ngo muze mukurikirane kino gice ca kabiri, tuzorabire hamwe ingene abavugishwa batandukanye mu isezerano rya kera bari baravuze ku bijyanye no kuvuka kwa Yesu, bikomotse muri runo rukundo rw'Imana, kubera ko byose niho byugariye mu rukundo rw'Imana. Dusenga Imana, tudusubira mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha. Mwari kumwe na Joe Jean Imana irambona, sanzwe ndabategurira kandi nkabashikiriza kino kiganiro umutima w'ubugingo. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise muri kino kiganiro cya mbere, kitweretse urukundo rw'Imana ku bantu bayo. Turagushimiye Mana, nubwo abantu twashishikaye kuba ibigaba, nubwo abantu twashishikaye kugenda uko twigombeye, wewe urukundo rwawe rwashishikaye kudukurikirana. Nubwo twari twahemutse, nubwo abantu ba mbere bari bahemutse, nubwo no muri kino gihe twuzuyemo ubuhemu bwinshi twebwe abana b'abantu, ndagushimiye cyane ku rukundo rwawe rushishikara kudukurikirana ntaryo, kandi urukundo rwawe rukaba rutumbereye kudushikiriza mu bugingo budashira, rukaba rutumbereye kudukura muri uyo muvumo w'ibyaha, rukaba rutumbereye kudukura munsi y'ubuja bw'ibyaha tujakariyemwo, ngo ahubwo ruducishe mu canzo kidushikana mu bugingo budashira. Ndagushimiye. None rero umuntu wese muri kino kiganiro yumvise hariho ahantu yadekonye, akumva hariho ahantu yasubiye inyuma, hariho ahantu yakosheje, hariho ahantu yakoze ibidaguhimbara, akaba avuze ngo Mana, numva nipfuje gusubizwa mu mugabane w'abagororotsi, numva nipfuje gusubizwa mu bugingo bushasha, numva nipfuje gusubira kuba mfise ubugingo budashira muri jewe. Umuntu wese avuze ngo Mana mbabarira, Mana ngwiza kw'imbabazi, uyu muntu bisigura ngo yizeye umwana w'ikinege yatanze. Uyu muntu avuze ngo ndipfuza kwakira Yesu Kristo ngo ambere umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Uyu muntu avyiyatuyeko, uyu muntu akwakiriye, uyu muntu akwingize ngo umuhangaze, uyu muntu yataguye ibyaha vyiwe akavyatura, akavuga ngo Mana, n'ibi navyo byaranganje, ibi navyo byaranganje igihe kirekire, ibi navyo nyine byangize umuzi igihe kirekire, ariko ndakwingize ngo umbabarire. Umuntu atakanze akavuga ngo Mana ngwiza kw'imbabazi, ndakwingize ngo umuhangaze, imbabazi zawe zimuboneke ko ibyo ugomba bice bishishikara kuba kuri abantu bose bakurikiranye kino kiganiro. Bashishikara ubone nacu no mu biganiro bizokurikira, kugeza bino gukurikirana bino biganiro washize mu mutima wacu, byose tubishikirije abakunzi bawe. Izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tubyizeye, amen.